turi n'iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mudahengeshanya kudukurikirana no kutwumviriza muhereye irya nino mu makungu ya kure. Mwe mwese mudukurikirana muherereye ku migabane itandukanye y'isi, ku mugabane w'abanyamerika, bari ku mugabane w'abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya mu bihugu vy'Abarabu, mwese mudukurikirana muherereye ngaha muri Afrika, muri Zambia, Kenya, Uganda, Afrique du Sud, muherereye kandi mu buseruko, mu bumanuko muri Tanzania, mu buraruko mu Rwanda, mu burengero muri Congo, muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese aherereye. Ndamuhaye mwiriwe canke mwaramutse. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko reka tuyatangurire muri politike y'u Burundi. Ibintu birabandanya gukomera cane, indyane zikomakomeye cane mu migambwe, naho bariko barabiceceka ariko ngo inzu iriko irasha mu mugambwe CNDD FDD. Indyane ni zose, biravugwa ko umwanya n'umwanya uyu mugambwe bishobora guhinduka bakabona ibice bitandukanye bivuyemwo. Igice gishigikiye canke kiri inyuma y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye n'igice kiri inyuma ya Colonel Reveriyano Ndikuriyo, bivuye mu kagwi k'abajenerali ndetse n'abasoda bakomakomeye cane. Abari inyuma ya Reveriyano Ndikuriyo bakaba bashigikiye Generale Bunyoni, n'abari inyuma y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye bari kumwe na Generale Prime Niyongabo atwaye igisirikare c'u Burundi. Aba bari kumwe na Colonel Reveriyano Ndikuriyo kandi bakaba barimwo n'umushikiranganji wa mbere ngaha mu gihugu c'u Burundi, Gervasi Ndirakobuca batazira Ndakugarika. Utwo tugwi rero turiko turajyana ngaho mu mugambwe wa CNDD FDD, ariko bakabandanya banyegeza amakuru, bakabinyegeza nyine ntihagire ibija ahabona. Mbere kandi na bamwe mu bagumyabanga nabo bakaba babinyegejwe, bikaba biri mu kanama k'inararibonye, akagwi k'abagenero. Ivyo bice nivyo biboneka ko vyacitsemo imigwi, bitakiri umugwi umwe wa CNDD FDD, bivanye n'ibihangange biriko biratwara igihugu. Umukuru w'igihugu Evaristo Ndayishimiye we akaba abona ko ivyo bihangange bitwaye igihugu benshi ari abasuma, benshi bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, ariko umuhisi Petero Nkurunziza niwe yabashize muri iryo ragi ry'ubunyonyezi n'ubusuma bwo kwiba akabonetse kose bumva bonyegeza mu mifuko yabo. Akarorero ni amafaranga y'amanyamahanga bariko barayanyegeza, bariko barayiba. Iyo hagize ayinjira ngaha mu gihugu c'u Burundi aca anyegezwa, akagabanganwa na bamwe mu basuma, mu banyonyezi, mu bategetsi bo hejuru cane. Igihugu kikabura ayo kironka ngo kinaronke ayo gikoresha imigambi y'iterambere n'imitahe itandukanye ibija kugugwa mu makungu, nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ivyo vyose rero, kuba umukuru w'igihugu yarafashe ku munwa Evariste Ndayishimiye nyine, akaba biboneka ko n'abahora biba mu mafaranga y'amarundi babona ko amafaranga y'amarundi umwanya n'umwanya ataco yomara, bayahindura ibipapuro uko bavyishakiye. Nizo mvungo ziriko ziratuma abo bategetsi banyegeza amafaranga mu mafaranga y'amanyamahanga, cane cane madolari y'amanyamerika, amafaranga kandi y'amanyaburaya, amayero. Ivyo vyose bikaba biriko biraboneka ko binategwa nyine kuba barabonye ko Evariste Ndayishimiye ashaka kurya wenyene buza abandi kwiba nk'uko biriko biragenda.
Evariste Ndayishimiye nawe yagirizwa n'abo rukorana kuba ari umunyonyezi mu bandi, na cane cane ko hari amakuru ariko aravugwa ko Evariste Ndayishimiye ari we agiye kubakisha isoko nkuru ya Bujumbura, akaba yarashizeko komisiyoneri Fabrice Manirakiza kugira ngo aze aramukorera amafaranga azoje arava kwa Evariste Ndayishimiye ace kwa Fabrice Manirakiza aba ari we avuga ko nyine ariko ari umushumba, umwungere aragiye imitahe ya Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyaragiye bikorwa, murazi ukungene Bunyoni yari afise umwubatsi Kome, harimo na enjeniyeri Kome nyine yari umwubatsi w'amazu ya Bunyoni, abandi batandukanye yacishako imitahe akabacishako amafaranga bakaja gukora ibikorwa bitandukanye, imigambi itandukanye, ubutegetsi bw'igihugu buri ngaho butazi iyo biva niyo bija, no kugira ngo nihazogira ababakurikirana kuri iyo mitahe bazosange atari bo vyanditseko, biri ku bandi bantu. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe arabona ko umwanya n'umwanya ashobora kuva ku butegetsi akama akurikiranwa n'abenegihugu, na cane cane ko benshi bamaze gutahura imikenyero nk'iyo ngiyo. Fabrice Manirakiza niwe yariko arahabwa ayo mafaranga akabesha ko yayakuye hanze muri diaspora. Ivyo vyose rero biriko biragenda vyibonekeza muri buno butegetsi, bikaba bibandanya kugenda bikurura indyane mu mugambwe CNDD FDD. Ugushyira hamwe bikaba biriko biranka bivanye n'uko nyine hari abipfuza kurya twinshi gusumvya abandi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ariko arafata abo banyonyezi ku minwa akababuza kwiba itunga ry'igihugu, nyamara ngo we agashaka iyindi mikenyuro abicishamwo kugira ngo yibe igihugu, nk'uko bigaragara ko biriko biragenda bivugwa ko Manirakiza Fabrice yoba ari umunyonyezi, umukomisiyoneri ariko arakorera Evariste Ndayishimiye. Ngaha rero bakaba bariko baranasaba benshi kuba batanga imitahe mu kubaka irya soko ya Bujumbura, ariko ngo hari abinyegeje inyuma bazotangamwo imitahe myinshi, harimwo n'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Indyane rero Reveriyano Ndikuriyo nawe agashaka kugira ivyo akoze no kwiba bikamuta kw'amazi, Ndayishimiye akavyanga. Generale Gervasi Ndirakobuca bataziranda kugarika nawe biboneka ko yipfuza ikibanza co kuba umukuru w'igihugu, naho atari mu bari bateguriwe ko azoja muri ico kibanza, cane cane ko uyundi muntu atarakijamo, kandi vyavugwa ko yagomba kuzoba umukuru w'igihugu akaba ari ngaha mu butegetsi bw'u Burundi ni Generale Ntigurirwa Sirasi. Biboneka ko nawe ashobora kuzoja muri ico kibanza, kandi nawe ashobora kurondera kungene agishikamwo. Uyundi ni Rajab Hussein yahunze igihugu gushika Mangaya, yarinyegeje ashiraho amajwi ariko ntihamenyekane aho Rajab Hussein yoba aherereye gushika Mangaya, bivanye nuko ubutegetsi bwa Gitega bushobora kumurondera canke bukamutuma ko abamugandagura kugira ngo atazosubira kugaruka ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bakavuga ko yoba ari muri Tanzania, abandi bakavuga ko yoba ari mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Kongo, akaba ariho yinyegeje muri iyi myaka yose amaze mu gacerere ata kintu na kimwe ashikiriza.
kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa fyonda sabone hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa amakuru yacu nakagaruka nagahwane.